biciye kuri Madebeat. Abona Madebeat muri kano kanya yabaze byo muziki w'u Rwanda natunze ndatunganirwa, ariko reka nsimbe mu bwongereza naho ndagende bimeze kuraba Yoya Jamal. Rero Yoya Jamal muri kano kanya kuvuga ati 2023 nzokora gushika. Je ndakumbuye ya mazina twitana, je ndakumbuye bwa buzima twabanamwo, urukundo rwacu ruragwaye ubu no kuri ndarushe cyane, kuko mbabaza cyane, kuko ukudakutanyitaho, kuko ngwara nkaremba no kuri ndarushe kubabara, ndarushe kubabara. Ni double G mwana wo mu ntara Gitega yakujijwe na Swagger Records ntara Gitega nyene. Tuva kwa Double J dusimbira kwa Misa Nyakabiga, naho sundi ni Yoya Jamal kwa muna ya Muyinga akubwira ngo ndakumbuye Munyakabiga, ndakumbuye Muyinga, ndakumbuye amazi ya Tanganyika. Kono tusavye makuru ya Yoya Jamal, murabizi yuko Yoya Jamal mu ubuherutse basha kumwakura ku murongo wa telefone, twaravuganye byinshi atubwira projet zo afise, avuga ati namaze imisi neko ndakora, ariko nako ndiga umuziki sane nicaye. Ni mugiye muzi kandi manager wa kabiri canke icega ca manager wa Bruce Melody, naho sundi ni Madebeat. Asaza kitakiye mu gihugu cy'u Rwanda, mu kano kanya asaza ari mu gihugu cy'u Bwongereza i Manchester, akaba asanzwe abana na Yoya Jamal. Inzu ziranafatanye ziregeranye, bado ntizifatanye ko ziregeranye. Akubwira ngo rero kubona rero Madebeat yaje mu gihugu cy'u Bwongereza hanini aje ku project zibiri saduka. Ya project ya mbere Yoya Jamal kuzaza mukora indirimbo ziwe, na project gukora ivyigwe bwite. Abana Madebeat bamenye na Yoya Jamal mu gihugu cy'u Rwanda, amuvugiriza muri karaoke muri 2018 yayivuze. Yoya Jamal akiri mu Rwanda kijaye kuririmbayo, ati Madebeat yavuza piano muri 2018-2019 ntiyarazi ko Madebeat zo mu producer akaze. Munyuma Madebeat atogwa na studio mu gihugu cy'u Rwanda ayikoreramwo iramuramura. Madebeat yaje nka Elements. Madebeat yadugijwe na Bruce Melody, yamukoreye indirimbo icyamuduza cyane Madebeat cyabama Madebeat muzi. Niko na Elements yaduze, Elements yadugijwe na Bruce Melody. Ni naye metashaka mu kano kasi ngai bari muri label muri Bruce Melody ya 1:55 am. Yo manager twa Coach Gael, yo management saduri mu kana Bruce Melody irimo kandi na Israel Mbonyi, manager wa ni Coach Gael. Biko baravuga yuko no muri mvyikazi Ariel Ways anashaka kuja muri yo label cyo kimwe no muri mvyi Ken Soul. Ari majana makuru yo mu Rwanda nshishamwe, ariko hanine ko mvuga birafatanye rega ntu birajyanirana. Ibyo byose ndibona avuga ko bikwega kwegana biciye kuri Madebeat. Abona Madebeat muri kano kanya yabaze byo muziki w'u Rwanda natunze ndatunganirwa, ariko reka nsimbe mu bwongereza naho ndagende bimeze kuraba Yoya Jamal. Rero Yoya Jamal muri kano kanya kuvuga ati 2023 nzokora gushika nova ku ndunduro na cyane kuba tukinga nyene rero ku makuru ya Jamal Biggie baneze yuko rero Yoya Jamal ashiye guposting ikintu gikomeye cyane kuri Facebook ya fashe neza urwandiko rugaragaza rero ururirimbo rwiwe Nyakabiga, aho yagize akantu gato cyane gusa gashoboka mugabo kashiye kuvugisha abantu benshi batandukanye. Biggie ino post iravuga ngo ni urupapuro rwanditswe ko Nyakabiga yanje Nyakabiga, mugabo hasi ari ikaramu acha yavuga ngo muri ino ndirimbo nakahe gace kagushimisha. Biggie ni post umaneze yuko ubu imaze kugira hafi abamaze kwigira like bangana ku 1016 ku makomantere 112. Hano je hariyo komantere imwe nabonye kumwe nashobora kwirengagiza, kandi vile bani komantere baneza yuko rero habona ko abantu bavuze byinshi bakavuga bitandukanye, mugabo kandi nta muntu numwe yigeze agongana n'uwundi muri no komantere. Ariko jiwaze ko zo nkundire ndagucishinza mukana komantere kuno muntu yitwa Judith Ange Munyange yavuze ngo tuzohasazira ariko ntihazocika imuhira ni muhira, ati amahanga arahanda muragaba. Urumva Biggie bivugo na nyari hanze birumvikana neza yuko uno musisa nawe nyene yavuze ati banaje naje kabisa ibintu vya hano naona kabisa ni birefu sana. Urumva kandi Biggie anyngo abantu bari anyngo benshi ngo bagira gute ngo benshi tugeze kuriha ikintu kijanye n'amakori bijye bitanse guma biza ku mwanya, urumva mushi wa mwezi bana kukupe priorite bira kujari basi. Ne Biggie kumutukinga hanyene mvuga ati sweka ari mu gukeza abantu bagira ama commentaire kuri Facebook.
kuko zi commentaire nabonye irifo ko baruha kanya Biggie ari commentaire nini cyane nga anyura ngani igitabo ariko nkundire some ino commentaire ya Grace Nichimaye wewe yavuze ati nyogokuru imbere yuko ashengera niwe yakunda kutubwira amahanga arahanda. Urumva Biggie ari amakomantere y'abakenyeje nk'abigeme waneze yuko ari amakomantere agusubiza no kwibuka neza ko aho uri ico gihugu atari ci wawe. Urumva hariho witwa Loruji nawe yavuze ngo ukwibagira aho wataye ibise nuguhemuka ati nukwihakana uwakuvyaye ati kumutaga izuba riva ati tuzohasazira ntihazocika imuhira burya amazi masabano ntiyigera amara imbyiro. Alright, woni Yoya Jamal. Yoya Jamal akubwira ko ino ndirimbo Nyakabiga imaze hafi imyaka 5 ayikoze ariko mwayisubiramwo mu nyuma cavuga ati Madebeat njo hapa tuyisumwe turi kumwe masomo yandi undi coding apanga ndakurikira amajwi nta migeme se na mastering ndimbi sohoka ino yenyene mwumvise.